gato ya shampiyona iheze nyine iteka Reveriyano ndi kuri sinzi niba muvyibuka neza hari ijambo yavutse rikomeye pe ku bijanye n'integuro ni keravuga ati abitirirwa iri zina rya shampiyona ntaco ridufasha sivyo iri yari message ikomeye je nanagize n'amahirwe yo kongera guhura nawe Igitega mera nk'ugomba kubimubaza ko mugano wundi ntiyagize byinshi abivuga ko ikigaragara nuko inyishu yatanze ari nkiriya nyene fushwa ama equipe hano mu Burundi ntaco yungu ubwo mbayambaza ngo ntivuga ko ari make canke atari make izina shampiyona yacu yitwa ntaco rifasha ama equipe yo mu Burundi nanje ndumwe mu bantu bovyemeza kubera se reka ndakubaza uvuze ngo izina ntaco rifasha ama equipe bidomeko reka ndabikore ico ahubwo FFB ikora mu iryo zina igituma yitwa iryo zina nta mpamvu nimwe dufise kakanya twokwereka umuntu ko vyari bikwiye ko shampiyona yacu yitwa iryo zina uti kubera iki dufise ama equipe ndafatira ku murongo wa Aigle Noir bitegekanijwe ko n'imiburiburi uyu mwaka Aigle Noir ishobora gukoresha budget miliyari zibiri yamaze kubona bitangaza kandi miliyari zibiri budget miliyari zibiri equipe ishaka igikombe ca shampiyona hano mu Burundi 10 miliyoni 50 z'amaro imiliyoni 50 kuri titre sivyo equipe ya kabiri yego imiliyoni 40 iyo ni Musongati nayo n'imiburiburi yakoresheje make muri iyi myaka igera kuri 2 maze ya kabiri ntiyabuze miliyoni ziri hejuru y'amajana 6 yo bayarakoresha buri sezo izo zitegezwa kujama n'imiburiburi hahandi nyene vyanswa avuga ngo twakoresheje make amajana 6 muri buri sezo abaye wa kabiri cyo muri miliyoni 40 uwa gatatu anganya nari uwa mbere yakoreshe uwa kabiri yakoresheje canke uwa mbere umuhaye miliyoni 35 uwa kane umuhaye miliyoni 30 sivyo izi miliyoni ukoresheje ni zingahe wewe witwa umusponsor wa shampiyona mumfashe guteranya mwe mwumve biharuro je ntavyo numva kuyo bigeze kuri ibi bintu rimwe na rimwe ndanashavura ubwo ratomboyera rose umuntu yabiropesheje kenshi ubwo niwe yabonye amahirwe yo kubisubiramo je ko rakatavye naropesheje kenshi na amahirwe yo kubisubiramo ndabiroga nyinshi na ronse uramfasha umaruri kuva kuri equipe ya mbere gushika ku ya kane babaha amafaranga ngana gute zose hamwe ni 155 155 equipe amafaranga yitwa ya preparation kwitegura ava ko twinjira muri sezo ni miliyoni zinga ni 200 miliyoni 200 ama equipe 10 nangahe 16 mumfashe kugwiza amajana 320 miliyoni amajana 320 washireze ko nazazi ndi za mbere 10 115 115 100 zinga ndavyibuka neza 155 imiliyoni amajana 476 umva ko rero kuva muri preparation umunsi wa mbere utangura guprepara equipe ari amafaranga ya mbere witwa kuhabwa gushika umunsi utwaye igikombe ntanangana nayo wakoresheje urondera ico gikombe eske ivyo nyene iteka Reveriyano ndi kuri yavuze sukuri kunzu ijana kwijana yabafashije iki none mu kwitegura tuvugisha ukuri buriya nka Aigle Noir nuko bana mu partenaire wa equipe yo ngaha atanga amafaranga muri equipe gusumba ayo urakoze ikintu biza n'ikintu nyibutse ugomba rekenda kubifatana uvuga ngo muri rusange ufate kuri equipe imwe mufate nk'izo miliyoni 200 babaha faze yo kwitegura muri faze yare ucushira ko nubwo yo yatwaye no shaka mufatire hose 35 tushira ko rero yatwaye no vuga ngo cyo ikombe bayahaye izo 50 za 85 ayasigaye yose agira ave mu bagabo bangahe babagize komite noneho rero sinabifasha uko nafasha yahabwa ama equipe yose 16 nanangana nayo wa mbere yakoresheje arondera igikombe umwe wenyene muri bije akandi karorero keza kugira ngo wanashaka ibintu nce ndabireka ko iyo tugeze kuri izi ngingo jewe muranibaza ataba abantu bayoboye ama equipe amafaranga bakoresha bayakura avahe
ni hahandi mbuyamba umuntu amara umwaka cyangwa imyaka 2 muri football umuryango ugatangura kumufata mu kadweso aya mafaranga uri kurona natwe tuzobaho gute ko agenda ntagaruke message ngozi yarayironse umufatanya bikoko bari abadandaza bivoka sivyo bari abadandaza bivoka kontra ihari nta myaka izomara iri determine nivyo bazotanga kuri equipe nta bihari ngo binganuko mugabe kintu bababwiye ni kimwe umukinyi ni yagwara inkorora tuzomuvuza umukinyi muzoro krita tuzomuriha imembo tuzozitanga aho equipe izoba tuzoha bafasha aho ibintu vyose bizokogwa nabo none ntasumba wa wundi yitwa umusponsor wa ligue kuri cyane uwo ntari karasoma umusponsor wa ligue kuri cyane sivyo noneho rero ako n'ubundi Abdul ntatevye cyane bambe nta guciriyemwo ntumbwire ngo amafaranga ava muri Primus mu Kiyeri cyane muri riyashe hamwe uravyumva niyo tunga equipe yonyene namba nazo nyene zidashaka kurondera aba partenaire suko batabarondera mugabe ico nashaka kuvuga niki umuntu yakoresheje miliyoni 500 ashondera igikombe ca champion aragitwaye mu miliyoni 50 akarorero keza koroshe NBC Premier League watwaye titre bamuhangaye zirashika mu miliyoni 300 watwaye Vodacom Premier League bamuhangaye ibi ni ibintu dukwiye guherako tukaraba twavuga ngo ibi nivyo twarabibayemo tugifundika none tuzoheza gufundika ryari ukiri ngaho ugiye novuga ngo uraraba yandi mashampiyona novuga ngo yo muri bihugu bitwegereye rimwe na rimwe uza usanga ubwo burorero hari ahantu butaza kuba buhura kuko ugiye uraraba nka Azam muri shampiyona ya Tanzania buri mwaka itanga miliyoni 10 z'amadolari yego buri mwaka kugira ngo yerekane shampiyona ugacushira ko ijya banki ya NBC ugashira ko nabandi ba sponsor ugasanga ama club nka za Simba ugasanga za GSM n'ibindi za Jairuti zose uraza gusanga bitandukanye novuga ngo no ngahi wacu uza gusanga equipe uhere muri federation ugasanga champion ifise mu sponsor umwe nundi abagize ngo araje si wa undi wizeye bamufise uno mwaka ntuba wizeye ko mu mwaka ukurikira baza kuba bamufise urakoze neza wamfatiye hagati noneho aha ni kukijanye n'umusponsor muri rusangi wa league aha mu Burundi dufise amashira hamwe menshi akoresha budget z'amafaranga menshi sivyo kandi uramutse ubahaye ligue bo yakira okay tuvugisha ukuri la fois passée ntitwabonye Aigle Nord Fighters girana amasezerano nirishiramo ryo gutuma tumanako gitwa Limited yatanze angahe ari yonyene yatanze angahe hagiye yari gukura ki miliyoni 400 umenga na 80 bace batanga kuri equipe nationale ni Limited sivyo na karorero Aigle Nord barayihaye amafaranga kira iki n'ibindi bikogwa equipe nationale 480 millions niba ndavyibuka neza n'abantu ibesha abantu bavyibuka baraza kwa hagati ya Fondation Pax Burundi ndetse na Limited hajya batanze miliyoni 370 370 millions 370 millions nyuma igukeye gato baca batanga 480 kuri equipe nationale uyu munsi Limited sivyo mu gutegura ligue uramutse babwiye toke n'imiburi equipe izotwara igikombe izotwara miliyoni 200 zobananira gutaka Limited bonye bozibura oya nivyo na ahubwo ikibazo gutwara igikombe oya gutanga igikombe ntabo equipe yatwaye igikombe nimba basponsoriza equipe kuko niyo bari mikash apana niyo bari mikash urakoze sivyo twagiye etape igira kabiri kiretse batabishaka batabayumva nabonye nega bateza prove rega nabariye niba cyatanga ngo nuko batayafise bagiye gusaba iyo sponsor uburyo berekana Limited ngo natwe tubaziza ivyo biroroshe ndaza kuba ndahashika noneho ikigira kabiri Limited yonyene dufise za Rigide zo dufise na zande uretse ko nk'izi za Rigide zozo buriya si bigo vya leta iyi nishobora gushaka amafaranga mu mupira w'amaguru kubera ko baravyanse
barabyanse ariko byakwiye kuba ariko bimeze akarorero ama ekipe akomeye mu bindi bihugu saya ama institution akomeye ya leta nk'uyu munsi umbwira gute ko Obera ata ekipe ifise muri football hano mu Burundi Regides ata ekipe igira abo mbanumva umenga ni bito hari akantu none nimba par exemple nka Muzinga bafise ekipe iriya yo kunguruza abantu yitwa gute iriya yo kunguruza abantu ya leta yitwa Otrako ta ekipe igira pafu nta ekipe igira Rukinzira hari Muzingira hari bro uraza ekipe twas Diwane yo muri Senegal uyivugura yitwa ni nyinshi noneho ufata ekipe imwe Flaka akinamwo hari muri Kenya Obera wayivuze se vikana ngo ni bank Obera nayivuze niyo nahereye iriya nka Regides niho tuwati Regides badandaza umuyaga hari n'amabanki manini hari nka banki nigeze kubona ngaho ikaza amazi umuyaga nkubaho niki umuyaga nkuba no gutuma wonza umuyaga nkuba ibintu biturirana bibikana nyene n'umuyaga so umuriro umuyaga bitera nahereye ko badandaza umuyaga sivyo sinzi sinibuka umushikiranganje nigeze kumva bivuga abaza yari Denikare uriya wanywa kujya konka mbona umenga ntibitonza nahari yarabajije ngo kuma mega badutwara iyo buke iheze acaja waguze buke 1500 igacigenda hagisigaye amamika hagisigaye 1.5 sinzi nkabo bayatwara ayo 1.5 aja je naguze amamega ryari ico ni kibazo yibarije muga je nshaka no kuvyinjiramwo ngo ivyo ni ibintu usiga kwenyana nivyo nshaka kumenya nani byo ndibikura je naguze utumega nikomeze yabatwara niyo mpamvu yazanye hokira nta kibazo ivyo oye ndavyihojeje igisigaye rero ndagarutse kuri iyi nzu yacu yitwa kwitunganya umupira w'amaguru yitwa FFB yego application yitwa mana bitanakwiye ko nego ndayivuga na kamara mazi iriya se visibility iriya nta visibility nanje nico kibazo mfise iriya nta visibility iri je nanduze kibazo mfise rero muri ivyo nibaza ko umufatanya bikorwa zanga abona ko visibility dahagije diringa n'amateleviziyo akomeye hano mu karere turayafise narigeze kumva neza hano iboneke ije kwitara sabakinyi gusa bacu baje kwitara n'abasponsor baraza je uyu munsi ndabitahura sinumva ingene uyu munsi par exemple Limitere par exemple Musumba par exemple bande nabande sidiko ndakora publicity hano n'ibintu bisanzwe n'uburiro ndiko ndata noneho nkaba par exemple nka Superbat Superbat dukorana hano bashobora gufata miliyarde 10 zabo mu mwaka ngo bazanye gukorana na champion bazi yuko bizoherera mu bantu 1000 bicaye muri stade gusa atandi hantu bizogaragara iriya application si visibility s'il vous plaît bro je nabonye reka mu mbabarire nce muri basket nabonye ko bimeze muri weekend nanabibonye mu Kayanza match ya Kayanza United na Vitara Brarudi yari kidandaza inzoga hariho umukozi umwe hari akabaro kamwe katsindiye iyo soko kaza kadandaza inzoga hariya kuri departement muri playoff ubu runani rufise victoire 3 kuri 2 za Dinamo bari kunywa inzoga muri stade ku buryo hariho n'abantu batari kuza baje kuraba match baje kunywa inzoga gusa atari akazima hari ziba zihari reka tube turirabira bube mubira kuko ubu urabona izi weekend zagaye kumara weekend zitarimo Premier League zitarimo La Liga zitarimo amashampiyona yose none na promotion hariya hari teka hari imukirahure baca bagusukira muri bijya birahuri bya plastique izagenique izagenique sivyo hanyuma rukirabira match w'inwera akaba n'abagenda bafise zaga w'inwera mustay oya bari yesiko twari turimo bari bihorera uravyumva ni gahunda yo kuvuga ngo buriya nararavye nk'abantu baba banywa inzoga kuri departement bro binjiriza amafaranga menshi umufatanya bikoko nanjye niho nahereye mbaza umufatanya bikoko hariho ikintu abasohoye ariko arasohora ibi produit noneho urikura bimumenyereza abikunda arava nunga haje kubinwera no muhira je rero n'ikintu nabajije nige kiba mukanza nabajije Abdul ndamufite Abdul biremewe ko abantu kuri stade banywa inzoga
biremewe nyine bivanye n'abari ni sawa izaje biriya bintu bitari bikaje bimeneka bishobora kugira n'abana ni sawa nimba ari iburayi baba bari kunywa ni ikibuga ca mbere kinwebwamwo inzoga nyinshi ca Borussia Dortmund bagira n'umunsi mukuru journée mondiale de la bière yari rero ngo banwa cana noneho rero mu wundi nce umurongo w'ikintu nta nico nshaka no kongera kuzavugaruka federasiyo yacu imenye ko ligue yacu nta visibility igira kandi baramutse babishatse ubwabo visibility yoboneka nta visibility ifise iragaragara jewe nanje nitwa Abdul bizongora kumva kugira unkomvenke kuzana miliyaridi ijana ziwanje canke 10 nze gutanga ngo mbe umusponsor wa championa y'iwacu nzi neza yuko produit yiwanje izoherera mu bantu 3,000 gusa bashitse kuri stade nta handi hantu bizosubira kongera kugaragara none jewe ndiko ndadandaza iki mu mpaye garanti yo kunguka gute gari twaciye turagira n'ikibazo nako noneho ni ibintu umuntu yiyumvira papa ruba kubijanye na n'iri zina rya hahora anzurindire Patrick ndasozera ikintu cyane kigira gatatu ko umuntu akoma kurusha agakoma no kongashyira sinahereye ku sponsor kugira umusuru uboneke nahereye ku sponsor ngeze kuri FFB ndageze rero kuri namwe bene amayikipe nabo barambe birababaje birateye agahinda birateye isoni urubuga rwa equipe yitwa Aigle Noir de Fighters nta kintu kimwe rukora ngo rumenyeshe abakozi bayo makuru rega rero bahamariki yo kuja kuraba kuri YouTube nta foto nta foto nta video ntaki uretse ko gusa nabonye no mwaka natanze akarero kuri equipe yitwa Aigle Noir yitwa ko ariyo nziza itunganije hano mu gihugu cy'u Burundi yewe uretse ko uno mwaka par exemple baseho birapfuma kuko naho nyine ndavuga kuva precision za mbere zatangwa kuri cyuma mitendo bukigwaye urumva mitendo bukigwaye ariko par exemple nkuba igihe bakina na Sevite baramenyesheje abantu abakinyi batangaje barabamenyesheje ku mbuga ngurukana bumenye bakashaka ko basa amafoto yabo ntaco bitwaye ibyo ni sawa bagashira ko 11 de départ ku match abiri bakinye bagashira ko resultat bagashira ko n'utuntu tumwe par exemple nk'ubu barashize ko igitsindo ca mbere cyatsinzwe na Mohamed Kone hariya ku rubuga rwabo yagiye ko ryari ni misa y'imirengaye urakoze ndetse n'icya kabiri ni misa y'imirengaye urumva nta ni foto nta foto nimwe uza kunabona ku bintu byabaye none umusponsor uza kumukonvenka gute ubungira barayungika inbox ndibaza umusponsor uza kumukonvenka gute aho rero natanze kuri equipe nka Aigle Noir yatwaye igikombe giye guserukira igihugu kandi ya mbere nziza yiko bikurikirana si gutwara ibikombe gusa itunganije kurusha andi equipe ejo wari n'umunsi mukuru wabo ariko ugiye kuraba nta kintu na kimwe igode yibona isobanuye ko kuvuga ngurukana bumenyiza Aigle Noir ahubwo ibimenyesha makuru bindi umenga nivyo vyari bihari nivyo vyari bihari kurusha bene urubanza sivyo noneho ra n'ababitanguje Flambeau du Centre Vitalo Olympique Star Messager ukabona ngo Musongati yarigeze kubiri ivuga Musongati bakabikora na design wabo bafise Vitalo Phase Tour y'umwaka uheze bari novuga ngo ku mbuga bari bagerageje kuzikoresha neza ariko gushika kuri uno mwana uza gusanga bigoranye kumenya maze igihe yaranatanguye entraînement gusa wo kubaza ngo ku mbuga zabo tuvugisha ukuri iriya jeze Aigle Noir bambaye iri ubona ajya kuri screen limitere barakeneye kubona ko ku mbuga ngurukana bumenyi zabo bagaruka ku mwanya jeze nziza cyane bagaruka ko itrako barakeneye ko babandanya bagira gute bagaruka ko uriya arakonvenka n'abandi umupartenaire service umuhaye arayitwara akayumvisha n'abandi tuvugisha ukuri rero kuva ku musponsor uburyo buke buboneka kazana federation ico ifasha kugira ngo ama equipe yacu canke umupira wacu ronka aba sponsor nikindi ariko naye yandi ma equipe nayo bwayo kwidandaza no gupromoting ibikorwa byayo biragaragara ko biri ku rugero rwo hasi bivuze tugwaye muri secteur zose ntidufatire gusa ku guhinduka kw'izina rya champion ahubwo turafatira ku bintu vyose do A Z nta kintu na kimwe kidakwiye guhinduka noneho reka ngaruke kwa Cakira ndasoze hasohotse ugwete ruvuga ko championnat yacu yitwa Ligue A bivuze ngo gushika kakanya tumaze imyaka yose tubona ngo
harasohoka yitwa Primus League. Uyu mwaka nta Primus League tubonye ko ni League A. Kijya n'ikimenyetso kitwereka ngo vyanse bikunze hashobora kuba hari impinduka zigiye kuba nizitaba mu buryo buri director buri basi ibiganiro, kuko ibiganiro biriko biraba mu kumenyesha abantu ikiringo League izotangurira. Si sawa ko bongera kubabwira ko ari vya bindi nyene. Peut-être ko hashobora kuba hari ibiganiro vyo gusaba Primus kongeza amafaranga bagira gute batanga. Biramutse rinaniranye ikabandanya yitwa uko amafaranga akava handi mu bandi bafatanya bikorwa, nabo bagomba kuza bazane undi muvuno n'iyindi nyito muri ligi y'iwacu. Niyo mpamvu ejo canke ejo Jesse notangara mbonye championnat y'iwacu rugira tugiye kuyitangura yitwa Patrick League, yitwa Chris Primus League canke no Chris Premier League, yitwa sinzi Ligue A Bugabira Ligue A, sivyo? Uko ariko kose rishobora kuzokwitwa, ariko deja impinduka twamaze kuyibona kandi message twayironse. Iya mbere n'ande nahera ndababwira ngo biragoye ko mu mupira w'amaguru tuzogira n'urudome rumwe mu yubatse ibyungane canke ijambo tuzaturingangiza. Nyene iteka Reverend Ndikore yarabivuze hakiri karati aba gitirwa irihigano ntaco badufasha mu myiteguro, kandi nivyo reka aravuga ukuri. Rero Patrick nta gutangara na kumwe jewe nogira ndamutse mbonye izi mpinduka zihabaye uyu munsi. Chris, ni ibihe bintu twokwibuka kuri uyu mufatanye wiko? Sinavuga ngo yamaze kuba, kuko kenshi babanza bavuga ngo umuntu yamaze kugenda, ariko hari gihe ushaka kwibuka ibintu yakoze ataragenda.